hari ama obstacle menshi adutuma twumva ko tudashobora kuzamuka ngo dushike kure cyane twifuza twebwe ariko ndifuza ko sinema ndundi izoba ku rugezo ikundwa mu bihugu yani kurusha nka kugira ihindi gikundwa reka gutwenga zishoboka sinatweza iyo niyo nzozifise kandi reka ndakubwira ikintu kimwe mu bintu byantumye jewe sohoka muri Faraja Group ibi bintu bya sinema kuvyinjiramo benshi bibaza ngo ni 6 ariko ntibazi indani muri ibyo hariyo ubumara bumeze gute mu gihe uri umuntu utisengera menya neza ko ziriya mwe zose urakoreramo zizogukwega uzisanga bibayemo mugabo mu gihe usenga n'ubuzima nk'ubundi buzima bwose tubayemo bivuga yuko ushobora gukina ibintu ukazusanga mu buzima kubayemo bikakubako rero bisaba izindi nguvu n'izindi mbaraga zo gushobora guhagarara aho hantu s'il aka kantu nuko bigusaba izindi nkomezi urumva zo gushobora guhagarara aho hantu gushika ubonye kuduze ku musozi hejuru nandi ho bitabaye ibyo biraguhamba ubu rero uko urabiraba urabona ko Imana hari ikintu iri kirakora cyane iri kirambika cyane umukinnyi wa filime y'u Burundi Yaganawe TV. none umwaka mushasha wamaze kwinjira tegereje witwenge hageze amasaga mu mwaka mushasha wamaze kwinjiramo naho basigaye umunota umwe nubona n'ubupfu bunyene bozo muhamba mu mwaka mushasha urumva n'ubupfu nyene ndumva benga n'abantu twatanga kwipfiza mu mwaka mushasha okay reka tugifatireko uwopfu bunyene bazomuhamba mu mwaka mushasha mugabo yo bapfuye rotrante yezezambe kana kwereke aba ibihugu turi imbere amasaha bamaze gutangura guserebra bamaze gushika mine justement sinda byanse mugabo reka ndahitse abakunzi ba Yaganawe TV abakunzi ba Yaganawe TV ndabaramuje cyane ni jewe ale alani mwamuri kumwe kesi cyane nkabanza ndabibutse ko ndabakunda cyane nta kindi kintu mbaza ko basaba ko bari mushasha ubanze ugire sabone kugira ubandanye ukwirikira ibiganiro bimeze neza cyane byabica kuri Yaganawe TV nkaba nongeye ndabipfuriza kurangiza umwaka mushasha kurangiza umwaka uheze wa 2024 dutanga umwaka mushasha wa 2025 mu magara meza mugubwe neza cyane tuzokoma turi kumwe turakeneye n'ubundi uko mwatweretse urukundo umwaka uheze n'ubu mwaka dutanguye tuze turi kumwe namwe twababwiye ko twafite ibintu bishasha ibintu bya biryoshe kuko aho turi uno musi wo turi kandi ni ku bwanyu twumviriza commentaire zanyu zitwankuraja zitwereka uko tugiye gukora n'inge tugiye kubana namwe turabakunda cyane sinama DJ nyene mba ndi kumwe n'abatumire batandukanye uno munsi ndi kumwe n'umutumire murako tuko turahariya n'ibijyanye n'umwaka mushasha kuko bivana nyene n'ingireka baje ndumva ko twamaze gutangura umwaka mushasha reka maze ndamuhe kazi na karibu yongera mutse abakunzi ba Yaganawe TV ndakuramukije ndogenda guhana kazi murakoze ashaka kwidondora abadukwirikirana kugira kuko je baramenyereye nawe babanze bakumenye mbuze na ni kaze nawe TV ubuze Yaganawe wow abakunzi ba Yaganawe TV mumeze neza Jenny nitwa Solange Irakoze amazina abavyeyi bampaye muga benshi banzi ku izina rya Soso Faraja turi kumwe na Soso Faraja murabona ko akanyamuneza ni kose kubera nawe nyene arabona ko umwaka uri kuragenda neza cyane Soso ndagwaye kazi na karibu merci beaucoup ndashambere
kuko je namafise matsiko yo kandi amatsiko mafise niyo nawe koradukiramo bafise kubaza ibibazo byinshi cyane. Soso Faraja ni umuntu ki, ni umuntu ninde uwo mwumva yovuga ati ninde? Soso Faraja ni umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Eko hama sanzwe nkina amareresi, ndi umusineyaste, eko ndi umurundi kazi. Voilà. Hama muvise ko nitiranye n'umusineyaste kina amafilme zitandukanye ndibaza zimwe aza kuzitubwira kandi ndabizi ari ngaha naca muza kumuburana ibibazo ntaza gushobora kumubaza muze kuvyandika muri commentaire nzomugarukana canke nzobimubaza ndabibishurira. So none ubuzima bwa filme nibwo buzima usanzwe ubayemwo buri misi yose nta kandi kazi korana n'ibijanye na filme? Oya apare yuko umusineyaste nta kindi nkora ariko hamwe nyene ndakirose no ukora kameme. Voilà. Okay. None ibijanye na cinema n'amareresi byakujemwo gute wumva ari byo kazi wokora konyine cyangwa ubone ko kokora? Oya musanzwe jewe kuva nkiri mutoyi nariyumva mu bintu byo gukina filme. Nabyisanzemo rero mugabo mu nyuma ndiyumvira ni uko vyogenda kose reka ndabe nze ndondera umugwiro Kristo ninjiremo cyane njirira muri Faraja Group. Ntangurana n'ibintu byo gukina muri Faraja Group ku radio byizigiro hamwe na Voix d'Espoir. Mu nyuma rero nza kuvuga nti reka ndabe nanje ngende nkora utwiwanje. Bice bigenda uko rero mugabo si question yuko nta bindi bintu nokora, ibyo nokora no bikora mugabo ahanini ikintu mpapwa nini cyane nk'uburemberezi ni cinema. Okay. Wamaze kutubwira yuko ndazi bamaze kuvyumva ariko adukikira yuko watanguranye n'umugwi Faraja Group. Uravuga yuko kandi wavyisanzemwo bisugura ko gukina amareresi ari impano cyane. Ni impano yawe kuko urumva si ibintu wagiye guhata ni ibintu bise bikurimo. Mu mugwi Faraja Group washobora kutubwira gatonya ubuzima wabayemo gatonya muri Faraja Group naho utakiburimo? Faraja Group ni umugwi nakunda. Ahanini muri Faraja urabona twakina ku maradiyo numva na audio mugabo n'ubuzima numva ko buryoshye cyane kubera na cyane twigishwa ko turiko turakorera Imana kandi nkako twaba turiko turakorera Imana. Nahigiye byinshi nize kubana n'abantu nize ubuzima butandukanye nabonye Imana inyitwararika mu nzira nyinshi. Ego numva nta bindi birebire mfite. Hama umaze kuva muri Faraja Group avuze ko waciruza rero muri cinema ugira tanguye kubona ugaragara hoho wabitanguye gute byo kuva kuri radio ko ndabona yuko muri Faraja Group nagenderwa ko kandi Faraja Group ni ikintu ca kera kiramaze ko ndikana cyane naragikunda cyane. Narakurikirana Faraja Group kuri Byizigiro ndibuka n'amasaha arakunda guca ko amasaha mw'ijoro n'amasaha n'abanaruse umwanya ko yo kwicana ari umunyeshuri niga muri secondaire narakunda gukikirana cyane ke cyaba amasaha ndiko ndiga. Dushaka rero tubwire ingene watangure ubuzima bwa cinema uti je naciye maze kubona ko ukora ivyo wawe utubwire parcours yawe ati natanguye uko cangwe nagiye mwibi nibi ubu ngeze ngaho. Ufite ngisohoka muri Faraja icyo nakoze gusa nk'umwana nari nararezwe narerewe mu rushengero kanaka narasezeye abandongoye ndababwira ko ngiye kubandanya ubuzima bwanje baransengera barangije ndisohokera ndababwira n'undi mugwi ngiye gutanguramo
ntibyari byoroshe kuko njitse muri uwo mugwi mu bisanzwe sinashoboye gukora nkuko nari nsohotse muri Faraja niyumvira ariko mu nyuma niho hacyaza icyiyumviro kirambwira ati none n'umundi ko namaze gusohoka muri Faraja en plus de ça muri Faraja ntushobora gusubirayo waratanguye gukina izibona hanze y'umugwi wa Faraja ndavuga ati rero foko mpambana sinoca nicarika impano kandi wumva uyifise hama rero nca ninjira ndiyumvira nca ndatanguza umugwi witwa Inyenyeri yo mu Mutwenzi Films turakora filme ya mbere filme ya kabiri mu nyuma bo twatanguranye baca bana mu nzira gusigara mu nzira ndibaza icyo kintu uracyumva bisigura ko baragutererana kuko sivyo wawe na cyane cyane ko ari nari ndanayiyoboye nije nari yikreye ndavuga nta kuntu nobireka nca ndabigumamwo ndabikora turakomeza turakora niho haza kugera igihe rero ndayihindura bivanye n'abantu baguma bambwira ati iryo zina ni rirerire cyane ku buryo Inyenyeri mu Mutwe abantu ntirizoshoka riza ririnjira mu mutwe w'abantu koresha ririya zina wari usanganywe muri Faraja ndavuga ntireka nkoreshe Soso kuko n'ubundi n'imbere yuko nja muri Faraja ndumva Soso riva muri Solange ni abbreviation ya Solange ndavuga ntireka nkomezanya na Soso mugabo ndiyumvira eski iri zina nje nshire ko Soso official cyangwa ngirena ndavuga ntoya niho niyumvira cyane nje ndavuga ntireka nshire ko Faraja mugabo Faraja sinarishira ko nisunze yuko waciye muri Faraja naciye muri Faraja oroke jewe narishize ko nk'akandi basi nk'irindi zina ndarishira ko mvuga nti kubera ko Faraja nsohotse muri Faraja nk'umuvuga butumwa kandi niyo ngiye kubandanyiriza naho nyene nzokomeza kuba umuvuga butumwa ndavuga nti rero iri zina rya Faraja reka ndarigumitse ko nk'umuntu ngiye kuvuga ubutumwa na cyane cyane ko mu Kirundi Faraja no guhumuriza ni ihumure rero umva jenja niyita Soso Faraja umva bica bijyana uko abantu nyene bakomeza kurifata uko nyene mugabo nandije ndavuga nti final murumva ni hamwe umuntu afata ibuye agatera ari rimwe rikica inyoni zibiri nuko Soso ndagushimiye cyane kuneko uradusigurira cyane Soso none umaze kuja mu buzima bwa filme si tumuri industry ngaho iwacu mu Burundi ubuzima bwa filme n'ubuzima utaraduga cyane ngo ubwire poa ikomeye nk'izindi mpano nk'abaririmbyi nk'abakinyi impano zishikikirwa cyane muri filme ntiturabona abantu bashikikira cyane abakinyi ba filme nizihe ntambamye muhura nazo mu rugendo rwanyu ngo abakinyi b'amareresi inamba ni nyinshi kuko hariho abantu benshi bataguha agaciro nagomba kuvuga ngo gufananisha bagufata nka biriya bintu ukina hariho abagufata ngo muri buriya buzima wowe ukinamo hariho abandi babona ko umengo ntacyo ufise ukora uta umwanya hariho abandi babona yani bafite ibintu byinshi bo nyine ubwabo baba bariko bararaba cyangwa baviza ko bavuga ati iki kintu kanaka ntiyarakwiriye kukibamo mugabo bivanye n'intumbero iri muri wewe bikavana n'uburyohe wowe uhereza icyo kintu n'uburyo wowe uciyumvira n'uburyohe burya ibintu byose uko uciyumviriye niko ugihereza image wowe ukeneye rero bivanye n'agaciro jewe ndabihereza kuko burya sinema benshi naho umengo bayifata nk'ibintu biri simple si ibintu biri simple kuko twebwe twarigishijwe cyane muri Faraja Group ko twebwe tubasha kubwiriza ubutumwa abantu barenga ibihumbi mu gihe mu rushengero badashobora kwakira abantu ibihumbi yani kandi abantu benshi ugiye kuraba n'abanyabyaha ku buryo baba bumva yuko uburyohe bwabo buri mu ndirimbo mu mafilme mu bintu nk'ibyo urumva
we rero ugiye gukorera muri filime azoza gukurikira nk'ugiye kuraba ya sinema akeneye hama bwa butumwa bwiza hama cavumburamwo rero bwa butumwa bwiza none ko objectif yawe nayumvise ni kuvuga ubutumwa bwiza ubucishije mu mafilme uri kuraraba urabona yuko uyo ubutanze buciye ku radio bisanzwe nko muri Faraja Group cyangwa ugaca muri filme iri audiovisuelle atari audio gusa ni hehe wumva yuko umenga ubutumwa bwawe burashika kure shajewe ngerageje kuraba sinzi nk'uyu munsi mugabo mu misi yahera nari niyumva ko niyemeye cyane nkiri muri Faraja Group ko hari igihe washobora guhura n'abantu uri kuravuga gusa ukumva kumenya kuvuga gusa rero urumva ibi bintu bya ama video sinzi ko bataramenya sinzi ko ntarakora ntabyo ndamenya urumva ukuntu bimeze ni monde turimo ibintu bya videography cyane ntibiratera imbere rwose kubera problème ngira yo biva kuko abantu bakoresha rezo sosio nibara benshi cyane papo y'abantu mumviriza amaradiyo ko n'umunyokuru yibere hari ruguru ibunyerera nkoko abafise akaradiyo aruviza Faraja Group mugabo no munsi ntibiguca intege uno munsi abantu bakurikirana rezo sosio ni abajene bari bashika gushika kuri a 50 uko 45 mugabo twibaze yuko bizotera imbere ugasanga n'umuntu hari yakure handi rezo zitafata nawe usange ashobora kuronka uburyo akurikirana filme tuvyizere ko message zanyu zizogera kure abakunzi bayagana TV miriko murumva ko ariko aratusangiza ibintu bimeze neza cyane Soso Faraja ni nkize filme wobwira abakunzi bayagana TV kugira bagende bumvirize kuko nabo barakeneye kuraba message umaze imisi utanga amafilme ukina barabe ingene bimeze kandi nyine ntibibagire no gutera inkunga ngo bashireko subscribe kugira baze barakurikirana filme zawe ushobora kubabwira ati ibikorwa byanje bimusanga ngaha hari ibi n'ibi jewe ifise ibikorwa byinshi ariko reka mpere ku by'iwanje kameme kuri YouTube ya Soso Faraja hariho filme nka zitatu notera intege abantu zanyubatse nanje bwanje numva kubabwira ati genda murabe na mwebwe ko mbure muzokuramwo uburyohe kanaka bivanya n'ukuntu zimeze ego numva nababwira ndafise yitwa umugore w'ingare ndafise n'iyitwa ikibi ku kindi hariho n'iyindi rero maze gushira ko igice kimwe yitwa umuzi w'urupfu hama hariho n'izindi nyene numva umuntu ashobora kugenda akaraba ahandi hariho ko zifise amazina aremereye biravana twese ko ibyo twumva bizosanga n'indani aho usanga biryoshye cyane umuzi w'urupfu ikibi ku kindi abakunzi bayagana TV murumva yuko afise filme kandi je vraiment titre zazo zizabaje kumpabura najewe ndaza kuca ndaziraba ego Soso ku bantu novuga mu kibano aho baye mbere no mufasha wawe abantu bavyakira gute bakubona uri umukinyi w'amafilme uri umudamu ahandi tumenyere abadamu menga ntibijukira cyane ibintu nk'ibyo ofete jewe byari bigoye cyane ko kumburere kandi bivuga ko byari bigoye cyane ko hari abantera amabuye cyane iki kuko deja nakoze mariage sanzwe n'umukinyi rero umugabo yategerezwa nyene kugirane kwiyakira yategerezwa kwiyakira kavuga ati none twahuye ari uko urumva nta bindi birebire ndamurongoye kubw'urukundo hama mu kibano naho nyene byarashatse kumera nk'ibintu nyene bibacanga ukuntu bibacanga mugabo bivanye n'uburyo nagiye nitwara
kuko burya bavuga ngo bazotumenyera ku byo twama burya ibyamwa byacu nibyo bigaragaza abo turi ubu uya batari bake barantaho eda yose abatari bake benshi mu kibano rumva ntaho no cyangwa bavuge ngo biki ubu n'inzu nimba nkeneye gukina filime ndabwira umubanya ati mpereze inzu bakayima kandi hariho n'abamama bamwe na bamwe ubu bambwira ati soso turakeneye udukinisha ariko kubera cya kindi mfise muri jewe kuko burya ibi bintu vya sinema kuvyinjiramo benshi bibaza ngo ni 6 ariko ntibazi indani muri byo hari ubumara bumeze gute mu gihe uri umuntu utisengera menya neza ko ziriya mwemu zose uri urakoreramo zizogukwega uzisanga ubibayemo mugabo mu gihe usenga n'ubuzima nk'ubundi buzima bwose tubayemo bivuga yuko ushobora gukina ibintu ukazusanga mu buzima bikubayemo bikakubako rero bisaba izindi nguvu n'izindi mbaraga zo gushobora guhagarara aho hantu s'il vous plaît aka kantu niko nuko bigusaba izindi nkomezi urumva zo gushobora guhagarara aho hantu gushika ubonye kuduze ku musozi hejuru nandi ho bitabaye ibyo biraguhamba niko ibintu bimeze rero namenga nyene n'ubuzima bisanzwe icyo nzi cyo muri filime mukina ibintu bibaho mu buzima bwa misi yose kibana kandi umuntu arakina atari ivyo mugabo agakina kugira yereke ko ari ivyo sinarinzi yuko ushobora gushika nimba wakinyura none kinye uri nk'umuzeye hamukara umuntu uzeye uri ndaya uri ndara uri ki uri umuntu yani ziriya mwemu zose zikaza zikakwamvuta zikagukwega zikagushira hafi yazo ukisanga usigaye uri kiriya kintu abisugura ko bisaba ko umuntu akina filme yo kwicunga cyane akisengera agasenga kugira bijya kina nibi urabona jewe ari ikintu ndiko ndashimira ko Imana uyu munsi abasineaste mu misi yahera wamenga nibanyagupfa muri make n'abantu atagaciro bafise n'abantu sinzi kuko wasanga n'uwubatse mu misi mike bamuharurira iminsi ku rutoki mujya bucya sambura injuru nahuye na Ornella Mutoni niwe yabwiye ati ndumiwe kumva ko hariho umuntu ashobora kuba yubatse icyo gihe na Fanny Vine ntiyari bwagire mariage aba bakirasi ntibari bwagire mariage nibaza nyene ko nyene urumva byari ibintu nyene bimeze ukuntu ujya kamani we ntuze ya classe ntiyari bwagire mariage yani numva ambwiye iryo jambo ngo mwe na Constance ni mwe bantu mubatse urumva nyene ibintu nk'ibyo ndavuga nti uko biri kose ibintu bizogenda neza urumva muri jewe sinabimubwiye ngo ndabiserure mungana urumva ati ko biri kose hazogera igihe umukinyi nawe Imana imuha agaciro ahagarare mu kibanza cy'umuntu w'umunyenkomezi urabona kubera kenshi ahanini hajyaye ikintu cyakunda kubasubiza hasi reka ndakivuga uko oye kumbure ziriya mwemu biyaturako ugaca usanga nazo zaciye ziza no mu buzima bwawe zikagira ubushobozi cyangwa imbaraga mugabo uyu munsi kubera abakinyi benshi usanga n'abasenzi sinzi kuri akabona ako kantu ukuvuga ziriya mbaraga rero bagenda batugwa ko cyangwa bagenda biyaturako zihezwa nariya masengesho baca bagenda baza barasenga ubu rero uko urabiraba urabona ko Imana hari ikintu iri kirakora cyane iri kirambika cyane umukinyi wa filme y'u Burundi iri kirabashira ku rundi rwego nabo nyene ejo canke hirya y'ejo tuzoba turi kuri level imeze neza umukinyi yitwa umukinyi yubashwe avuga ati je ntaha mu rugo rurimo umugabo ntaha mu rugo rurimo umugore nta umva jewe nije nda discipline abana banje pemporte biriya bintu nja gukina ariko ndagaruka nka discipline abana banje abakunzi ba Gana TV muri ko munumva yuko buriya buzima
ababaye mu cyambere coco tubona muri filme sibwo buzima babayeho mu buzima bwa misi yose biriya nivyo bakina kugira batange inyigisho urumva yuko harimo abamama baba bubatse ingo zabo kandi zubatswe neza muga tukamubona kuri filme ariko arakina ari nk'imborerwa canke indaya nuvuga ati akantu yaracatse kuvuga ati yuko ntimwibaze yuko biriya bakina aribwo buzima mugabo birashobora kugukurikirana mu gihe utabaye magabo ngiye utabaye maso birashobora kugukurikirana mu bijanye n'ubwo buzima bwa filme nkuko kurabyifuza kandi ubyizera nihe wipfuza ko message yawe shika uvuga ati jewe nshaka kubumva ko canke indoto zanje nuko noshika kwihangira jewe indoto zanje aho nifuza gushika muri make hari ama obstacle menshi adutuma twumva ko tudashobora kuzamuka ngo dushike kure cyane twifuza twebwe ariko ndifuza ko sinema ndundi izoba ku rugezo ikundwa mu bihugu yani kurusha nka kurya igihindi gikundwa reka gutwenga zishoboka sinatweze iyo niyo nzozi ifise kandi reka ndakubwira ikintu kimwe mu bintu byantumye jewe nsohoka muri Faraja Group ico kintu kirimo dukorera ntidukora ama video cyane twakora ama audio cyane mwe nkiyumvira eske tuzogera kuri ruriya rwego mbega tuzofata mpiri ziriya mbaraga abandi bahagaze hejuru ryari tuvyizere ko bizogenda neza cyane sinema ndundi itera imbere abasineasta b'abarundi batera imbere kandi vraiment ndabibona ko umuvuduko vyari birimo kera bazita karashika mbere ndakwibutsa abakinyi teatre uno munsi turabona yuko nabo bariko barahabwa agaciro kuko yavuze Imana ikirabambika kandi koko benshi bariko barayikorera bariko baratanga message biciye mu mafilme nayo ntawayikoreye uzokorwa n'isoni oya vraiment ntazomara man twizere yuko n'ubutumwa bwiza buzohaguruka buva iwacu i Burundi bukwire impinga zose doko bukwire igihugu buzogenda kabisa so ndagushimiye cyane nashaka abakunzi ba Yaganawe TV ugende ubabwire akajambo kanyuma tusinabasezera ubwire iki tukira tubandanye tujya kugirane kwigina wakamushasha cyo nganje gusenga mukanya nganje gusenga mbwa simvuga nganje gusenga ko nana bangira publicité batandisha nganje nanje mu makesha ariko hanze nza kurangiza umwaka vraiment kundasenga cyane shima Imana ko yashoboye kundinda ni benshi tungana ciye mu ngana kare aho kandi twawe navyo byiza nabibi mugabo uko biri kose turayishima tongeye tuyiragize umwaka irikira akajambo rero no kwita kagasuni karogi ku bakunzi ba Yaganawe TV abakunzi ba Yaganawe TV ndetse n'abakunzi ba Soso Faraja ndetse n'abakunzi bayandi ma TV atandukanye ikintu numva no babwira ni ikintu kimwe tusigaje amasaha burya turiko tuyaharura kuntuze ku masaha abo je natanga rero ntawomenya mukanya hari iki unze kubwira abantu kenshi twige twige kugira umutima wumva ko dukwiriye gusambuka dusambuka imbere y'Imana wambwiye ko ugomba uje mu makesha burya nanje mukanya ngomba nje mu makesha ariko ntituje gukesha ejo ngo tuze tugaruke turi babandi reka tugende dukeshe tuveje dukuyeyo tuveyo turi abandi bantu tuvuga ati jewe ndiho mugabe ejo ntahonze dukorera Imana nk'abantu bazopfa ejo kuko ukuri je ikintu kimwe numva no hanura buri muntu ari we wese bifata abafana bigafata n'abasineaste numva umenga no batekerera uyu mwaka wa 2025 icyo biba nico wimbura ejo ntuze witege gukora ibibi ngo bazogukorera ibyiza kuko burya nta muntu atera ivoka
wamera ibiharage cyangwa umucungwe cyangwa umwembe no kuvuga icyo umuntu abiba nimba wowe niwabona ugiye gukora ikintu uzi wanze wishire kuri kote yawe mbega kino kintu bokinkorera nonezerwa usanze wonezerwa cyugenda ugikore imiryango yawe vraiment wumve ko yuguruye ariko niwasanga utonezerwa ntuze wirigura gikora kuko hajye ugiye kubiba ejo uzokwimbura rero niko kantu nobatekerera mwarahezagiwe cyane so ndagushimiye cyane urakoze no kugira ico uganirije abakunzi ba Gana TV hama umwaka mushasha wa twese tuwusangire abakunzi ba Gana TV ndabakunda cyane meilleur à vous tous bakunzi ba Gana TV nongera ndagiza ndabibutsa commentaire zanyu nimba ico mwashimye cyo mwagaye sabone ukabukiri mushasha partage gusangize abandi imiganiro tuza turabashikiriza turabakunda cyane mwaka mushasha mwiza umwaka uzabere umwaka w'amata n'ubuki uzabere umwaka w'imigisha umwaka wo guhezagirwa umwaka wo guhindukamwo umwaka wo gushika kuvyo mwasengeye turabakunda cyane mwarahezagiwe